Ni Jerome Hakizimana ku yindi nshuro kandi ngarutse ndabaramutsa mwebwe mwese mubandanya muri kumwe nanje mumeze neza. Yes, ndavyizeye cyane ko aho muherereye mwese mumeze neza. Nuko rero ndagarutse kugira umwihwezo ku yindi ndirimbo eheruka gusohoka ubu bwa vuba bwango, ni indirimbo yiswe Mpore na yaririmbwe n'umuririmbyi Akes. Wazee wallahi bivyera ni indirimbo Akes avugamwo ibijanye n'ingorane zo mu rugo, abana badafise amafaranga yo kwishure canke amakaye n'impuzu n'ibindi, umugore ufise imisonga n'ibindi, amadeni hirya no hino, aho mbere avuga ati be n'amadeni yo duhuye bamfata kaci bakankubita bakangira iyondo kandi nanje atabwo ntari bugire kugira ngo ndondeze akazi, ariko wapi nta kazi na kamwe ntakora, eka mbere nako koza amasahani ndagakora, ikibabaje nuko mpembwa ntikize. Ahantu rero ngiye gushimangira ni hehe? Aho avuga ati mu kwivuna inzara ubu utwirira ibivyera. Beka niyahure canke nihungire naca nibaza mbeka abana banje batoregwa nande, mu kwivuna inzara ubu twirira ibivyera, imbeba zo mu nzu titubonye ziduhunga nk'urupfu. Umunsi umwe ijoro rizoca, ubuzima bubi tuzobusezera. Umunsi umwe ijoro rizoca, dukora ibyacu dutera imbere. Mpore papa, mpore mama, ibyago tuzobisezera. Mpore papa, mpore mama, muryango tuzokwitwengera. Aho hantu jewe hane y'amakenga, ese nivyo mu Burundi iyo ntambwe haramaze kuyishikako? Simakanya ko hanze mbere atari kure cyane babituritsa, donc ibyo bifyera, ariko ahi wacu mu Burundi gute? Akes na majambo gusa canke barabiga? Ariko rero mbona no muri no ndirimbo nimba atari montage ku rwego rwo hejuru, bigaragara ko ariko arabitamira kabisa. Mu byo nashoboye gusesangura kandi nkaronka nuko nasanze iciyumviro cyo korora ndetse no gufungura ibifyera kiza carashitse ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ubwo bworozi bwinjiza cyane, ndetse ngo n'igifyera ari nyama ikomeye cyane. Igifyera ni nyama ikomeye cyane. Rero mugabo ntaco je musi mwe nzovyorora ibifyera, ndafise umugambi. Je naco ntorora, none nko murazi ko noroye imisiba jewe, nko bucumbaza ngo ngoro n'imisiba ngo nko bungu yorora ngo yikoresha iki. Twabye twumvikana no muhungu araho yorora isazi mu Giheta, twumvikanye yuko yaramaze no kumpa proforma yuko tujya twemporota isazi zo korora rero original, nk'abantu babyumva gutyo itungano nimuze ko riva he. None ikiro c'imisiba bibaza ko ndakigurisha ngaha, aho woza kongorera, aho bibaza ko mpibumba amajana 3 nkaguha. N'ubworozi bukomeye. Mbega Akes yoba yabaye inspiré nayo majambo y'umukuru w'igihugu? Tubandanya kandi n'umwihwezo w'ino ndirimbo, umumenyesha makuru koresha umwanya yavuze ko iyi ndirimbo ya Akes isa niya Sabi yise imodokari.
nayo nyene akaba ari indirimbo iheruka gusohoka. Jewe nk'umusesanguzi yigenga numvirije neza nkazicabisha nabisha ntizisa. Akes avuga ku bukene mu muryango kandi atako atagize ngo abugwanye. Satbi nawe avuga cyane cyane ku bijanye no kwiyunguruza bitari byoroshe kuri urya mu mama yatanze kwa karorero. Agaca avuga kandi ku bamota toujours mu bijanye no kwiyunguruza, muravyumva abarema agatima ko kuduga atari umuhero w'isi, ahubwo bavyitwayemwo neza bashobora kuzomanuka ari abandi bantu atari abamota babaye nk'akarorero nk'abagendesha amataxi, abagwizatunga, abanyamitahe bakaza mbere kuhubaka kugira ngo bahabe atari ukuhaba bahapanze. Ni naco gituma muri iyo ndirimbo imodokari tubavuga ati kuduga no kumanuka biva kuri twebwe. Nibene mama ibi bitubayeko sivyizanye nibiza bitubera ikirwa bitume dukora cyane bizoshoboka yuko twese kwisununura. Sinzogura imodokari nawe ugura imodokari maze dukirurwa amaguru dutera imbere. Sengugura imodokari maze uronke n'igitoro maze twese dutera imbere tubane rivuti. Bite motari kutakivuga mu gisagara sinyikubona nuba ngo waduze. Burya ubuzima nta foromire, hari abarongera kukadugo hari n'abandi barongera kugamanugo. Niko bimeze burya ubuzima niburi mu gisagara gusa. Abakomereza abaperezida bava ruguru. Burya biraryoshe gutera imbere ugateza imbere iwanyu. Ukuduga n'ukumanuka byose biva mu maboko yacu. Ibi bitubayeko sivyizanye nibizabi. Tugarutse kwa Akes rero ikibazo ndababaza ariko na Akes kiramuraba cyane n'iki gikurikira ko bavuga ko ubiravye kuva uyu mwaka wa 2022 utanguye atandirimbo ikomeye nk'iyi wise Mpore uheruka kuduhereza irasohoka. Mwumva koko isumbi zimaze gusohoka uyu mwaka wa 2022 zose wowe bufatiye kuki mu kuvyemeza canke mu kubihakana? Ubutumwa, umudiho, umudundo, kuzana iciyumviro wisangije arico creativity muri bigo gifaransa, akanovera, ugutambika. Wewe uri kurumviriza inyishu muri commentaire. Ikiryoshe muri no ndirimbo nuko birangira hinduriwe ubuzima gutyo agahimanuro n'abandi ati umunsi umwe ngo bizogenda neza. Mbega to mundu titubonye tidunga nk'urupfu. Umunsi umwe ijoro rizoca ubuzima bubi tuzobusezera. Umunsi umwe ijoro rizoca dukora ibyacu dutera imbere. Mpore papa, mpore mama, ibyago tuzobisezera. Mpore papa, mpore mama, muryango tuzokwitwengera. Mpore ababyeyi mwirirwa kurondera mugabura hari umunsi bizokemuka. Mpore reka namwe muhembwe nica nikize hari umunsi bizohinduka. Imana ica mu nzira nyinshi. Jerome Hakizimana Isanganiro ndabakunda cyane, mwibuke gufyonda sabone, like na share gutyo iki gikorwa gishikire benshi bashoboka. So niyihe ndirimbo yindi ushaka ko ngira ku umwihwezo ariyo Analyse, andika muri commentaire. Bye bye, mubandaye mushigikira ibikorwa by'abaririmbyi bacu. Niyo ntererano dushobora kubahereza ariko kagira aho ibashikanye. Bye bye, pamoja sana, ciao ciao.